Kunguru rero twariko turavuga ijanye n'ivya Vitalo reka turabe tubanze twumvirize ivyahavugiwe muri ivyo byo gutanga agatererano mu mugwi wa Vitalo. Mu mugwi wa Vitalo nabo bahavuye bafata ijambo nabo nyene baragico bavuze. Umuvugizi rero umugwi wa Vitalo Arsene Bucuti akaba ari we yaserukiye uwo mugwi wa Vitalo tumwumvirize. Neza narije tusanzwe dufite kibanza cyambere gifata kibanza kifuza kwigumana gushika champion irangire tukaba duteye akamo mu Vitalo wese ahari ku isi turazi ko Vitalo isaba diaspora benshi n'abakunzi bayo bari ngaha mu Burundi bafate dirakarorero kuri Region Secretary yaje gukora nabone bafate mu mugongo umugwi wabo ntibitwa Vitalo gusa ku munwa canke mu marigara canke mu bubare ahubwo bashigikira uwo mugwi kuko nibo no musi tuhagaze neza nuko habaye ubwigoro bwinshi bw'abantu nk'aba bari Dasekera ba President Jamari ba Papi Omar ba Selemani n'abandi basanzwe bari muri komite n'abamambre ba equipe ya Vitalo turangije rero tumushimira Madame Lydia Sekera ibakoze no munsi abandanya bikora nkuko yama kugira umugwi wandanye wigenza neza murakoze.